hano hahuriye urwaruka rutandukanye ruvuye ku mugabane wa Afrika mu bihugu bitandukanye, bose bari ngaha baryohe bamaze kubona bino bikorwa. Nka Nela, hari ico wawugeze hunguka muri ino minsi ibiri umaze muri Gero Continental? Okay, ikintu cya mbere nungutse nize kugira gushaka kurushirizaho kurondera ubumenyi, sivyo? Muri sinema kuri jewe kuri jewe ndiko ndakiniza abandi kubera ko izi wanje ziracari muri stock. Kubera iki wahisemo kuzibika? En fait naragize ikibazo, YouTube channel yanje barayiba. Ya. Wa rukundo rwawe bimeze gute? Mariage ni ryari rutumire? Urukundo rwamwe na Mkombozi hasta la Victoria siempre honorable. Mugore mushinga amateka ko yeye. Les amis, irimi bakora idasanzwe ngiriwe guhura na chéri wa honorable Mkombozi hasta la Victoria siempre. Nta musheri ndabereka. Kubona Uburundi bwakira ikiyago nk'iki urwaruka ruvuye mu mpinga itandukanye ya Afrika rugahurira hano rubiha iyihe sanamu canke iyihe shusho? Ni ishusho iteye ubwoba cyane ku Burundi, yazi impamvu kuri ngahanye nk'abantu bari mu gisata cy'ingenzi antwa baraza kubitahura cyane gusumva. Rero na kino kibanza turimo ko ikibanza ciza kabisa. Havuge turi kwa Natasha la Gamba la Noma, turi kuri Club du Lac Tanganyika. Natasha antwa n'umuryango wose hano hantu kabisa barumye akanoti gateye ubwoba. Bakira bano bantu rero abantu bagenga the first time mu Burundi, kandi si yuko nibagaruka mu Burundi baje mu madili yabo n'indi hotel bazovuga bivuze ngo n'abakozi bo ngaha akazi kabonetse ushobora gusanga no musi bongeyemwe n'abandi kugira ngo igihugu bigende neza. Rero kwakira abanyamahanga ariyo post nabonye y'umuntu ari ngaha anye, iyo post naravye kuri Instagram yiwe karavuga ati sinari ko mu Burundi shobora gusanga igihugu kimeze guki. Baba etone batanga bose n'ivyo tubona ku marezo sociaux, igihugu gitekanye ni ciza, hari ibibanza byiza bise tubonye ama video y'u Burundi, tubona ibibanza bibi no kwitwa duca mu mabarabara ameze neza, ama hotel ameze neza. Nuko abajene surtout abajene b'abarundi dukwiye gukariha, dukwiye kubona kure cyo kintu mugira uje ko muri abantu batatu dukwiye kubona kure, kubera ko uri kuraraba hanini tiko twigishwa n'abandi bajene bagenzi bacu mu bindi bihugu. Pourquoi pas igihe tutazobona ahubwo abajene b'abarundi nabo bafise micro bari kure kare bakwa dusigurira imigambi ku Afrika byogenda. Dukwiye gukari abajene twese vraiment twihane n'ukuri kariha dushire natwe ivyiyumviro byacu imbere. Ugwaruka novuga ngo duhiriwe duhishije na cyane yuko dusanzwe dufise umukuru w'igihugu ari umugenzi w'ugwaruka. Umukuru w'igihugu yashize imbere ingufu zo gwaruka mu bijanye n'ivyo kubaka igihugu, ntiyigeze asiga ugwaruka mu vyiyumviro, ntiyigeze asiga ugwaruka mu bikorwa. Reka nakoramutse ndagushimira nzira yuko umeze neza cyane, wamaze kuba ukanda subscribe ku mbuga zacu, kandi nzira yuko uri kuragenda ugira ibihe byiza muri rusangi. Umunsi ugira kabiri mu kiyago mpuza mugabane cy'ugwaruka rwavuye mu mihingo itandukanye maze rusesekara hano i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo haganigwe ku kijanye no kuronka amazi kuri bose, umutekano ndetse no gutsimbataza amahoro muri rusangi, haba kandi n'ibikorwa bifasha ugwaruka gutera imbere, ariko kandi tukitaho nibijanye n'ubutare n'agataga mu iterambere musange maze bidufashe bishobore kuba biza kudusahiriza mu byo dukora buri munsi. Uno munsi turi mu nyubako za Hotel Club du Lac Tanganyika, aho ikigara cy'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza ari we yateye iteka igikorwa cy'uno munsi, ariko kandi hari n'abanyacyubahiro batandukanye, abona yuko nka Ambassadeur Willy Nyamitwe nawe ari hano, Professeur Desire Manirakiza coordinateur wa Paeje nawe ari ngaha, hari ugwaruka rutandukanye gwajiruva mu mihingo itandukanye, ariko kandi reka ndakubwire yuko imyaka 20 imaze kuba ihera amasezerano yo kugira ngo ugwaruka rushobore kuba gwoshigirwa mu iterambere asinywe kuva 2006 akaza gutangura kushobora mu 2009, ariko kandi kugeza no munsi hari byinshi biriko biragenda abikorwa mu bimaze kuba biganirwa hano. Reka ndakubwire yuko hagarutswe cyane ku kintu cyuko ayo masezerano yova mu majambo canke mu nyandiko gusa,
gutegura maze bikaja mu bikorwa ibintu bigashyirwa mu ngiro bikagenda neza muri rusangi ugwaruka ibyo gwemererwa canke ibyo rusinyigwa rukabona bija mu ngiro muri rusangi. Reka ndakubwire yuko nashoboye kubanganira n'ugwaruka rutandukanye hano maze rugira uko rutuyagira uko gwakiriye ibikorwa nk'ibi kubona aba influencers aba entertainers aba content creators batandukanye hamwe n'urundi gwaruka rusanzwe gwikorera ibyago kwisanga muri kino kibanza canke ibikorwa nk'ibi ico bivuze ndetse nico bishobora guhindura ku buzima bwabo bwa buri musi. Cyo ngusaba ukomeze gusangiza inshuti n'abagenzi ibikorwa tugushikiriza umunsi ku yundi. Reka nizere yuko umeze neza wamaze kuba ukanda subscribe kuri Mika TV nk'isanga nitwa Fulgence Mika ibakwe kandi ryabonetse ndacyari mu biganiro cyari mu kiyago mpuzamugabane cy'ugwaruka Dialogue Continental ubona yuko nungi kandi guhura n'umwe mu influencer bakomeye mu gihugu cy'u Burundi one of the best actors kamvuga uko n'umuactrice wa bien sana bikora neza kandi akazi kiwe kameze neza cyane yitwa Nela abandi bamwita Manela Films abandi bamwita nde sinzi na Kinela abavuga Manela nawe Jose we kwita Nela Jose nta ngorane bose nitsa umeze neza ariko meze neza akayara kibujumbura kumva gute Rewaka tukamamwo ni sawa Tanganyika yego nicyo kintu twarati abanyamahanga urundi rwaruka ruvuye hanze ruravuga ruti kabisa Tanganyika ni nziza imeze neza barifuza no kuyibona bayibonye turi mu biganiro by'urwaruka ko nababwiye Nela nawe niho yari yibereye Nela yego ibintu wewe wayibonye gute ibintu nabibonye neza bisigura yuko dushigikiwe ugwaruka kabisa ugwaruka turashigikiwe kubera ko hari abantu benshi barabatubona umengo tukora ibintu bitagira umumaro mugabo ejo nasha gupostinga video ndi kumwe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu tuko turafasha ego safi sana urumva rero byaratangaje abantu benshi urugezo babonye yuko ibintu turimwo tuco ariko turatamba twirorera kabisa ngarutse gato yo ku munsi w'ejo twati utekaranye cy'ubuye mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi General Major Vincent Ndayishimiye araza yugurura ibikorwa atanga n'akanya ku ba influencers batandukanye abantu bari muri kijya kibanza ugwaruka abakenyezi n'abandi bari bahari baze bafatana gafoto uno munsi turi ku munsi ugira kabiri twari turimwo bati utekana n'ikigo cy'umukuru w'igihugu Prosper Zombanza Professor Desire Manirakiza coordinateur wa Paeje niho yarari Binyamitwe Ambassadeur niho yarari n'abandi banyacyubahiro batandukanye bose bari ngaha ugwaruka kubona duhabwa ibakwe byo kuza mu biganiro nk'ibi bihuriramwo indongozi komakomeye ubyakira gute ubifata gute muri make ni yihe mbono ufise kuri ti ikintu ca mbere nuko turaseka zoza turaseka zoza kubera ibikorwa dukora turasiye yuko turabona yuko biraca kabisa nituriko turatamba ngo twirorere sivyo urinzi ubona ikintu kizamwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu kabisa urinzi ubona umuntu ikintu kizamwo president nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi biriko birabera kuri Donatus hariyo Premier Dame hariyo Premier Dame none yumva yuko bigabuye turashyigikiye cyane impande zose bimeze neza hano hahuriye ugwaruka rutandukanye ruvuye ku mugabane wa Afrika mu bihugu bitandukanye bose bari ngaha baryohe bamaze kubona bino bikorwa nka Nela hari ico bawugeze nguka muri ino minsi ibiri umaze muri Dialogue Continental okay ikintu ca mbere nungutse nize kugira gushaka kurushirizaho kurondera ubumenyi sivyo nkazunguruka ibihugu mu gihe mfise ubushobozi ivyo navyo birava muri kwa kudushigikira sivyo kubera ko iyo uriko urazunguruka ibihugu uhura n'abantu batandukanye hama ikindi kintu naco nize nukuja mu bajene nukuja mu tuntu twinshi kugira ngo wakure abantu wakure n'ubumenyi bwinshi urumva kugira ngo n'abandi bantu ndiko ndabera icitegererezo canke abandi nzobera icitegererezo baze bagire umwimbu mwiza bakura kuri jewe cyane buri mu basineaste babikora neza mu bakenya bamenyese babikora neza muri no minsi akazi kameze gute muri sinema muri sinema kuri jewe ego kuri jewe ndiko ndakiniza abandi kubera ko izi wanje ziracari muri stock kubera iki wahisemo kuzibika
en fait naragize ikibazo YouTube channel yanje barayiba iyo mpamagara cyangwa ugahamagara Ibrahim aye turakora bikemuye ariko ngira ntabyo wamenye uyu munsi ariko ndabikubwiye n'abandi bazoze tubafashe ariko dufasha benshi cyane wa rukundo rwawe bimeze gute mariage n'iryaro dutumire urukundo wamwe na Mkombozi hasta la Victoria siempre honorable mugura mushinga amateka ko yeye les amis il ni bako idasanzwe ngiri guhura na chéri wa honorable Mkombozi hasta la Victoria siempre nta musheri ndabereka je ndabereka umusheri hari n'umusi warimwe nyene tujya dufoto fata ko twari mu kati mugabo kandi twarabisiguye twari mu kati kabisa umaze kuba utembera ibigo bitari bike waheruka mu Bushinwa ego mu byo wize muri kiriya gihugu usangiza iki kugaruka mu Burundi ikintu ca mbere nobwira ugwaruka ntimukoresha imbuga gusa nimukore business kuko izi mbuga dukoresha zirasova vya bidandazwa dukora kuko je naragiye mu Bushinwa ndahora n'abarundi benshi bahora bankurikirana sivyo barashoboye kuntembereza mu gihugu c'Ubushinwa mu Rwanda naho narahamaze iminsi naho nyene barantembereje ni kuvuga ushobora gutora umwe mugabo ujye umwarahagije kabisa birakwereka yuko uri umukozi cyane rero nibagerageze ntugume ku mbuga gusa ngo ndaronka ngo amapouvoir kuko twege ngaha mu Burundi n'amapouvoir ko mu Burundi nta rugeze turashikaho guko ntuze yacu duhemba urabizi imbuga zacu uko ziduhemba tuge tuntu nka kwamika kwa naka ijya ni pouvoir cyane sivyo rero ajya amapouvoir ntahagije sivyo turondera ibintu dukora kugira ngo amazina yacu atugaburire nyakutugaburira cyane birumvikana no muri content creator bikore bushideze mu umwete bibu buryo ushobora gutunga kandi abanyamitaye muri muri baradutahura tubigenze gutugira ngo bavyumve ko visibility mbona tuyifise urinze ubona umukuru w'igihugu aza mu kintu ico kintu ubona ko kiyo kiratera intambwe bakavuga bati muza hari mwitare mumbirize ahubwo abanyamafaranga iyo nabo bafata umwanya bagakurikirana uburyo umukuru w'igihugu adushigikira nabo boteye intambwe bakavuga ati je nka Mika ngomba ndamwasire sivyo uvuze ico kintu nciye nibo burya mu madiscours yavuzwe hano yaba iryo professeur Desire yavuze inye mutu cyo yagarutse ko ambassadeur yaba vice president cyo yagarutse ko harimo ikintu cyuko ugwaruka tutakuye gusa kwicara ngo leta idushigikira ahubwo natwe tweze turagerageza dusatira aho hantu hari ama opportunity kanaka maze nabo bakaza badusahiriza aho tugejeje ico cyo kivuga ko iki nivyo ni vyiza anebeza ko batadodora rega turadodora cyane ariko benshi ntibugurura nagenda kubwira yuko hariyo nk'ahantu ushobora kuja usaba nka location ugasanga nk'aho uraje kuhasaba barapanye kandi uwo muntu arakutse arazi ibikorwa ukora wowe Mika arazi page za platform zawe zose n'umufana mu yanga rikomeye cyane mugabo ntashobora kwemera yuko aguhereza ikibanza baje kabisa kuri ico reka ndagushimira nza yuko next time uzoduhakanya kandi tukaganira ku bigiye bitandukanye nivyakunda Imana ibijemo ego nta kibazo bakoze cyane kanya kandi murakoze cyane na Okay, yitwa Latifa niyo mazina muziko mesha makuru dufise mu gihugu cy'u Burundi abikoranza mu ndege kabiri gatano ngurabana yuko nawe yamaze kuba aba mu gitigiri cy'abitabiriye ikiganiro muza mugaba cyangwa kiyago muza mugabane cyugwaruka aho ubona yuko biko birabera i Bujumbura uyu n'umusugira kabiri nawe ari hano ndaje nakuvuza izina ari cyo wongera ko kuri introduction introduction irakwiye Latifa nde inamahoro Latifa mwenyewe kabisa navuze ko umenyesha makuru nakasura cyangwa nibyo oya nibyo numenyesha makuru shirako abikora neza abikohoye nga mu Burundi kandi nibaza yuko kabisa nga anye vraiment muri batanu ba mbere iziraganye ntiryobura oya ntiryobura mo vraiment kuri kwa Mungu arije nakoze twasema ntiryobura by the way ikiyago cy'ugwaruka wacisanzemwo wamaze kuba uba mu babyitabiriye n'umusugira kabiri umaze kucungukiramo iki muri rusange bon ni inyigisho duhabwa y'ukuntu ugwaruka arusha kwitwara bivanye na n'ubwateme cyangwa sujet iba yategwa ko buri mwaka
baba bagize temse none umwaka bigaruka cyane ku mazi kuri bose amahoro n'umutekano ibintu by'iterambere kugwaruka n'ibindi ibyo byose numva ni ibyigwa tuguma turonka kubera ko kubyumva umuntu ariko bivuga kusamirira cyangwa kumbonesha kure cyane tubisoma ku marezo sociaux no kubyumva ariko bikubwire mbona nkubone ari ukuntu ubikapta ari ukuntu bitahura cyane birushirije rero abantu bari ngaha yitwa turaganira nabo bari ku bare intervena nabona yuko bakomeye nabona yuko bafise ubwenge baciye ubwenge nabona yuko bafise ijambo igihagararo nyene bafise ico bashobora kuvuga kikagira ico kikumariye ariko kandi ikindi kintu nacyo ngene ntavuze ni connection networking kubera ko murabona ino dialogue yahuje ugwaruka ruve mu bihugu bitandukanye rero no musi nimba ngaha anye ngashobora kuva mfise connection y'umu Tanzania nakoze n'ikiganiro kuri media narinda kuvugira no ko niyarishe ariko kandi urumva nawe n'abantu benshi ya brand bizodukozera abantu bose gura n'aba Nigeria mukaramukanya bakakumenya ukabamenya next time umuntu murashobora guhura nawe wagiye mu gihugu cyacu kuko iyo twarahuye dialogue mu Burundi ndakwibuka usanga ko aragufasha muri tunaturiya donc iyi networking nayo nyene irakomeye cyane je ndashima kuri connection ndiko ndakura muri bino bihe turimo ku munsi wejo nyine cyubare niwe yuguruye ibikorwa arahereza akajyugaruka ko kwifotozanya nabo action canke kajya ka opportunity wewe wakabonye gute kajya ka action gusa kabaye ko guhereza ugwaruka umwanya bafatana ifoto je nakakiriye neza cyane kuko ashaka for yo ahuye n'ugwaruka agira ageneje kuvuga ijambo ashasaba yuko twokwifotoza ni ikintu cyiza cyane kiraguma mu masouvenir yacu muri CV birayoshe cyane ko ufise ifoto kazokoreka n'umwana wawe cyangwa ukereka wundi muntu iraba je nari kubona umukuru ni privilege iteye ubwoba ni kutwereka yuko naho ndi umukuru w'igihugu je turashobora kujya ku ifoto imwe ni kudushigikira n'urukundo rwinshi ni kutwitwararika tu nk'umurundi kazi kubona Burundi bushobora kwakira ikorwa nk'iki ugaruka ruve mu nkingi itandukanye ya Afrika rugahurira hano ubiyihe sanamu ubuze ngo subiramo gato kubona Burundi bwakira ikiyago nk'iki ugaruka ruve mu nkingi itandukanye ya Afrika rugahurira hano ubiha iyihe sanamu canke iyihe shusho ni ishusho iteye ubwoba cyane ku Burundi yazi impamvu kuri ngahanye nk'abantu bari mu gisata cy'ingenzi antwa baraza kubitahura cyane gusumva rero nakino kibanza turimo ko ikibanza ciza kabisa havuge turi kwa Natasha la Gamba la Noma turi kuri Club du Lac Tanganyika Natasha antwa n'umuryango wose hano hantu kabisa baronye akanoti gateye ubwoba bakira abantu abantu bagenga hafu the first time mu Burundi kandi si yuko nibagaruka mu Burundi baje mu madili yabo n'indi hotel bazovuga bivuze n'abakozi bo ngaha akazi kabonetse ushobora gusanga no musi bongeyemwe n'abandi kugira ngo bigende neza rero kwakira abanyamahanga ariyo post nabonye y'umuntu ari ngaha anye iyo post naravye kuri Instagram yiwe karavuga ati sinari two mu Burundi shobora gusanga rigiye kimeze guki baba etone batanga tubona ku marezo sociaux ni igihugu gitekanye ni ciza hari ibibanza byiza bise tubonye ama video y'u Burundi tubona ibibanza bibi no kwisi duca mu mabarabara ameze neza ama hotel ameze neza nyine kumva yuko bariko ramenya u Burundi mu yindi shusho batari baziga cyane imbere ko gato tuja ku kantu gato k'imyidagaduro n'umunsi ukuntu yibona aba influencers batandukanye aba entertainers batandukanye n'abanyamuziki n'abandi bose bari mu myidagaduro bari muri kino gikorwa bibaza yuko bishobora kubungura iki habwo rero numva umengo ngende ndabavuniye akagohe ufite ribibanza ujamwe bisaba yuko ama brand ego gumana ya brand yawe uvuga uko biri kose turisanzure ngo nyene ni sous estime mugabo kamwe mariyo ibibanza ujamwe bigasaba ko ca bugufi ni kuri hano hantu hari abantu bakomeye gose ico bakumariye naho yora atari umuririmbyi cyangwa mu content creator hari umuntu ngaho umuboss akarorero ka hafi uno munsi umunsi ugira kabiri turi kuri Club du Lac haje vice president Prosper Bazombanza haza professeur Desire Manirakiza ni coordinateur wa PAEJ hari n'abandi bantu batandukanye uri n'imitwaro inga ambassadeur aserukira ubundi muri Ethiopia hari n'abandi baje bavuye mu bihugu bitandukanye nka abagabo muri Espagne fanara manyamani wumvise haje wumvise ko ari umuntu akomeye ujya mu mama yitwa Antoinette na wumvise ko ari umuntu akomeye kandi muri Afrika bivuze ngo nabantu ce sont des personnalités ubona yuko bafise
amazina ari hejuru bafite amabanga akomeye ibihagararo bikomeye bafite icyo bashobora kubungura cyo bavuga ati narabonye abaseni bahana akabitwara uku influencers baho bitwara uku ugwaruka rwa rumeze gutya bivuze ngo bimeze neza ariko banashimye ku twabakiriye by the way babishimye gose nayo bavuga ko davuga kino kintu kirafasha mu gisata cingenzi ariko tugarutse ku bibazo barumbagije abasani bacu n'ukuri twaragira ubuntu kuko ibi nyemo vyikorana igihugu cyo vyikorana kigatuma urugwaruka ruritunganyiriza imigambi dufise nga ugwaruka rworora rurima mugabo kuba biyumviriye igisata novuga ca cy'imyidagaduro nako iyo nayo ni consideration batwese en fait abakaryo keza rero ko baririnzi batumiye aba influencer batumiwe abo ba content creator batumiwe ariho abamenyesha makuru bari ngabavuye mu yandi mamedia mu bindi bihugu kuzanga tukanywana nabo wantunga ubucuti gende twa contact yiwe gende muvugishije muramutse kuko mumenya umuntu ashobora kugushigikira ejo canke hirya yejo ariko azone muri India dengaha amepiga mashombo yake ma brand ibereye inyuma ya ndayifime agatava ngaha na kintu kimwe yumvise na muntu numwe ngaha anyi yavuye ngatwe contact yiwe none akwa sasa kuza ngaha anyi atakintu kimwe ushobora kuhakura yani mumengo twikubita agashipo kabisa imyidagaduro no musemeze gute yifashe neza muri rusange nawe urabibona muziki ubona iri kirakubita neza ikwemeza niyi Ropero agafaranga baguhaye yo oya nukuri stade vivre masadi chakumvuge muri commentaire jewe tko narageme ya stade kuvaho arakumva nagazi kawe amwe yakanya byumva nukuri stade VGF kuvuga ngo ya musabye arayanyima nawe ubwiwe ntanayo yo kwima by the way ntanivyo aribwira ngo antemwa agafana mugabo sindi bafana bashaka ngo uracoresheje mu ibanga rikomeye cyane ese gucoresha ni kibazo nariko ndishura mugabo ikintu gihari sadbis ndacika intege umwanya n'umwanya nko mu mwaka uze cyangwa mu mezi ari imbere ashobora kundukira agafana yavyimviriye mugabo indirimbo Ropero cyese muvuga ko yo guha agafana gusa aguha amahera kubera yuko ibyo ukora urabizi kandi urabishobora gutuma igikorwa cyigishika aharenze aho yari yiteze oni bavuga yuko byo nabyo niwe ubwiyo kudesida yuko kose bari mu barinzi batanga ngaha dufise abantu benshi navyo bamenya ngo bose baratanga cyane agenda bezi ko atanga aratanga nimba utarashikirwa mbwa umenye yuko one day urashobora kudoshikirwa kose umuntu atanga so yakambaza indirimbo bimeze gute maze kumbwira imwe ya Ropero nuko ko indirimbo nziza naho yari none yipostide ku mbuga zanjye kuri Facebook ne baravuga ati none iyo ndirimbo none yose kuri kwize 1 million kuri iyo 1 million urugero dutanga ko ko nga mu Burundi ariyo niyo nico giharo tukora kumenga kirahambaye bari baririnzi bamwe ari indirimbo zimwe ziba zikwiriye beyond yijya 1 million cyane rero birababaje cyane ko indirimbo nk'ige kuva itarasohoka yari ama content ahana cyane usanga indirimbo gushikino saha rira kuzana 5 umenga na ifisi ije ndirimbo mu ma 200 zirakwira zirakwira kabisa birababaje cyane indirimbo ikunzwe umugabo urabona ko ugiye mu ma club mu bibanza bitandukanye indirimbo z'abantu ziravuzwa cyane je turabigwanira imyaka myinshi kandi ngeze kuri 370 urumva ko zirakuze na 500 umugabo ivyo ducinege kuko turavyo twavuye mu myaka ibiri iri nyuma cyane itanu iheze urabona ko ari urugamba runini cyane twagwanye so abarinzi baba ko barakora ni kubashigikira gukunda iby'iwacu ariko tuba tuvuga gukunda iby'iwacu kamengo ni jambo ryoroshe kuvuga gukunda iby'iwacu na mumbare n'amarangahe mugabo umunsi tuzotahura icari cyo gukunda iby'iwacu niwo munsi kuba umupatriote wa vrai iyo tuvuze umupatriote kubera ko umupatriote n'umuntu y'u Burundi oya si ibyo gusa cyangwa kuba ingabo ibyo bimenyetso bishobora kubyerekana ariko bashobora gushiramo n'ibikorwa ukaba n'undi muntu agafise ibyina mu mutima sinzi ko wabonye hano hoye hari abantu twabagije ibintu bimwe bimwe bijyanye n'imyidagaduro hano iwacu batwereka yuko umengo ntabyo bazi kandi babizi ariko urumva kakubwira ngo akukumvishe yuko icyo bari cyo kirenze arico kirenze kabisa nigera ni patriotism ikomeye cyane kandi rero niko dukeneye kandi ko nene ko abarundi bose bagirana nanze barigirisha kabisa ko Tanzania namubare tu urigirishije nishoboka ko atamuzi kandi mu Kiswahili tawe unajifanyisha we nishoboka ko atamuzi nukuri abarundi twumve ko ijambo gukunda iby'iwacu mu iryo jambo muri tahure
kurundi rugezo kuko umunsi muzoritara kurundi rugezo niyo muzotangura gukora ibikomeye kandi ndahanye bijya bintu mvuga ngo muri Tanzania ngo mu Rwanda Nigeria baje ko ari ibanga taratahura rero twamara kuritahura muzobona yuko nabijyanye baje bari kubarakora ari ibintu bito cyane ko batwe twobishika ko kandi mu gihe gito mu madiskuru yavuzwe yaba ijya Prosper yaba ijya Desire yaba ijya Willy hagarutswe yuko rwaruka bidakwiye gusa kureka ngo leta ngo turindire ngo ize kuturondera ahubwo dukwiye kwereka ibikorwa comment imwe gusa nturenze iyo disco ni nziza cyane nuko rigugu ya maya bivuze ni muri ndire yuko igihugu kibakorera ibintu byose bisabe ko natwe ko tuvuge duti okay igihugu nimba kiko tariko kiriyumvira bino bintu je ko navyiyumvire kandi abikore amuvyereke igihugu kije nako bazaba gushigikire kuko nabage n'abantu gukora ibintu byose ku mwanya umwe ari igihe usanga kimwe bagikoze mu mwaka uza kwereka ko bagenda kimwe ku kindi rero nibaze yuko si kuvuga ko nimba bavuze iryo ja mu madiscours cyangwa mu madiscours bama bavuze igihe cyose si kuvuga yuko badashaka gukora bijya bariko badushiramo umutima wo gukora tutarinze kurindira yuko nkabijyanye abavyeyi bacu batwigisha baje gufungura simaka ngo umukoze ngo ashaza kuri sahani ni wayifunguriye kuheje gufungura haguruka wikure ku meza wishire hagira cyo bitwaye kabisa rero ugaruka yabivuze cyangwa atwaye payesh yabivuze neza avuze ati ugwaruka murakunze kwivuga mu gwaruka ngo nibwo Burundi bweze cyangwa ugwaruka isho turishira muri future ugwaruka nuno munsi nyene turimwo kiri bazima nyene kabisa obye twaba tubongo bacha ngo niwo Burundi bweje ejohe rero tabashitse fastisha cyangwa urubuye nyene tumika ndagushimira cyane wakoze thank you gira ijambo rimwe abafana cyutse basezera abafana nawapenda sana support yanyu ndayibona kunyere mwama mushigikira kukazisanzwe nkora ko kumenyesha amakuru ariko ndabashimiye muri rusange kuno mutwitwararika abakora kumugangurukana bumenyi kumasamiza atandukanye kumenyesha kuri zitandukanye aba promoter abaririmbyi aho mugeze turahashima ngo turifuza yuko mwongereza inguvu kugira nyine ibintu bibananye bimera neza cyane ndamushimiye na Fulgence Mika nawe nyari umwana babikora neza cyane baramubanye mu mukunda Erana konde ziwe muze murazisharinga mugira ama commentaire biragishye ko wayiravye video ukagira ko na commentaire bari byiza cyane hano hantu kavuge ndakumvuga navyo bari bibi mu bishiremo uraza mbira ko ka ncambona yuko umuntu ashaka iterambere gusora algoritme n'iminyango bagi algoritme gumisunika nafite yuko ama commentaire gumaze ari menshi ama reaction video nayirabo kugira ngo umbe abuza gukoma n'icyo uza gushira urakoze cyane thank you Fulgence ni mufana wawe asante sana kabisa Mungu akubariki asante bamwita Mr Ndagahene arambeshe akantu karariye hiti arambeshe Jesse Ndagahene numwe mu baririmbyi bakora indirimbo b'imazamana nziza kandi neza zikunzwe zimeze neza uboneka ko nawe ariko aragenda abikora neza cyane kandi umuziki wiwe n'ukuri kw'Imana abantu b'Imana ya ndirimbo yitwa gute ndabica umutwe hari yindi ni wewe aranzigama ibendera twegeraniye hamwe nzovuga ibihe merci chance sina kuvugira amazina babwire yitwa nde twanike yuta sigura nyishu bigihindi yani majambo nitwa nyishu yandike nyishu yaniki umwe mu barindi kabisa bavuga nti nukuri bro tara yawe ndayemera he is also a producer wumva yuko bimeze neza cyane album zimaze kuba zingahe haje zibiri mu gihe hari haba iby'umuziki reka tubyitondere uno munsi kandi nawe uri mu bitabiriye Dialogue Continental ikiyago mpuzamugabane cyo guharuka gwavuye ibigo bitandukanye byo muri Afrika yanike kuba ibikorwa nk'ibi bivuze iki mu artiste Chambere kwa bikorwa nk'ibi byerekana yuko icambere ndi mu Burundi kandi ko ndakora kandi ko igihugu kirokonesa ingabire yanje kirokonesa terambere ryanje niyo ndiko ndaje muri jewe iri ça me donne du courage kira kabiri yo tuko turi ga Afrika tegeza kumenya Afrika niki no mugabane wahezaga gusumba indi migabane yose vya vrai kuba ikivuga ko wahagaze gusumba iyi c'est de l'humanité wa mbere
yagaragariye dushitse ku Burundi ho nindi tushe urabizi ko ari Eden harakiyongera none se Eden aho byahereye aho umuntu wa mbere yaremewe kwitanguriro rya byose ngaha dufise akayaga keza amazi meza urime rumwe ibintu byose ngaha na corona yaraje biranka ko yica abantu ni ikihe kintu muri mwaka weze naho narakonyemo niho waruri narinzi ni ikihe kintu wabonye gisumbirije canke cyakuryoheye canke gishobora kuba cyaje nk'akabirya ufatiye kuri mu mwaka weze akabirya nabonye nuko abantu baragwiriye abajene baragwiriye benshi bariyongereye uko araba igitigiri twari dufise mu mwaka uheze sico gitigiri dufise ubu kandi bivugwa yuko benshi batashoboye kugira mu mahirwe yo kuhaboneka bisigura biti rero abarundi bariko barakora ico kiraryoshe gose kubona abarundi bariko barakora abajene bariko barakora kiraryoshe cyane ibuka ko dufise niyerekwa 2040 2060 bisigura ngo two turavansa muri yambona kazoza kabisa kugira kabiri navyo tugaya kuko iyo tuza kugaya ivyo tugaya nuko bitari kuba nuko byabaye birafise intumbero ya ntumbero rero ahubwo tuyijeko kabisa tuvuze tuti dialogue continentale kuri sécurité ku bajene ku bafame kumva ko umuntu ahari kugira ngo iyi Afrika yacu tuyirerure itumbereze urabona ngo turi muri exercice de l'Union africaine kabisa hirya yejo igire gute ibe Afrika leta zumwe za Afrika kabisa urabona yuko bya bindi Gaddafi yifuza bizava bikunda kandi urumva umugani wa nyine cubahiro turi kumwe twese birashoboka natwe abanyafrika reka tuvuge turi kumwe twese birashoboka tugiye hamwe birashoboka cyane ejo ibikorwa byuguruwe na nyine cyubahiro mukuru w'igihugu cyiza cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye General Major biboneka yuko twahawe ikibanza twatewe iteka n'aba influencers batandukanye babaha akaryo ko gufatana gafoto n'abubahwa ijya action benshi bakunze kubona umengo n'intoyi hari ikisigura kugwaruka ijya action bisigura yuko imvugo ya nyene icubahiro ijana n'ingiro yavuze ngo ndi mujama w'abajene ni mujama wacu biraboneka muze tujya gafoto shiraho aga selfie kandi ugafata selfie ugashyira telefone imbere yawe nk'uko wegeza ati aboneke inyuma oyo mugabo n'umujama w'abajene kabisa ambabona ko ndamuvuze nk'uko abivuze mu kijama nyene birumvikana ngo uyu mugabo n'icubahiro n'ukuri jewe nkandike ndagushimiye gose ahubwo uzogenda wumviriza indirimbo nanditse yitwa Ndabica umutwe ivuga yuko dukwiye gusenga cyane kandi dukwiye guhagararira kuri icyo nyene Uburundi Imana ibiri imbere cyane mu kuba bitandukanye bivuze ngo uko biri kose ubutumwa buyanditsemwo burafise icyo bushobora kumusigira aramutse afasha kandi akayumviza neza Imana nyobora igihe ngo ukorere ikiganza cawe kimbonekeko no mu gihe ncitse intege ikiganza cawe nikindekure urumva umulideri wese akeneye Imana muri ivyo bihe bibiri cyane igira kabiri ivuga ngo amaboko ya Dawidi yarishe idubu wagaragaye mu byo yakoreshejwe byose amaboko ya Dawidi yarishe idubu Dawidi yari umulideri yari umwami mugabo Bibiliya iragaragaza yuko Dawidi yamanye n'Imana Imana yagaragaye mu byo Dawidi byose yakoze iyo ni message ku mulideri ku balideri twese nanje ni umulideri icanyuma gisozera tuvuga tuti numva nshaka guca umutwe w'ibibazo umuntu wese aragira ibibazo vyiwe wamarira umuntu wese aragira amarira yiwe ivyateye igihugu canje ndabica umutwe umuntu wese aragira ibintu ashaka ko biba mu gihugu ciwe vyiza byagenze neza abitumbereze nk'akarorero bigende gutyo bije ku murongo kabisa urumva hanyuma bigasoza bivuga ati byose birashoboka turi kumwe n'Imana birashoboka cyane hari ikibazo nagenda bazo bagiye batandukanye wewe kino kiyago cy'uyu mwaka wacyungukiyemo iki cyagusigiye iki cyo cansigiye nuko abajene surtout abajene b'abarundi dukwiye gukariha dukwiye kubona kure cyo kintu mugirije ko muri abantu batatu dukwiye kubona kure kubera ko uri kuraraba hanini tiko twigishwa n'abandi bajene bagenzi bacu bo mu bindi bihugu pourquoi pas igihe tutazobona ahubwo abajene b'abarundi nabo bafise miko bari kure kare bakadusigurira imigambi kumwe na Afrika vyogenda dukwiye gukariha abajene twese vraiment twihane n'ukuri kariha dushire natwe ivyiyumviro byacu imbere hari umwe ko dufise ubwoba narivyo hari umwe ko dufise ubwoba ata confidence twigirira narivyo ubwoba ahubwo nukutanibaza ko atari ukumenya umengo turi nyuma y'isi ahigeze evolution ko umukuru wa page yatubwiye uko baplayinga kuri internet bakagira ama exercice bagakora ama concours
kimwe ngo twebwe ivyo bintu bituraba ngo twoyindira bakaza bakaduha amaformation kandi natwe tubishoboye rero nico nuvuga vraiment kabisa. Uno munsi twega aho turi kuri Club du Lac twatewuteka n'ikigera cy'umukuru w'igihugu na Professeur Desire Manirakiza aserukira Paege na Ambassadeur William yamitwara ngaha mu majambo bose bagiye baravugira haje imbere hagarutsemo ikintu cyuko ugwaruka dukwiye no kuraba tugashiramwo agacumu kubumwe hambavu y'ama opportunity leta iduha so ukivuga ko iki wacakiriye gute cyane kivuga ko nuko nyene icari ico 100% ahubwo gusa nabo nibigore batwumvirize burya abajene benshi barafise icambira abajene bafise imigambi kandi abajene barihebura kare abajene barati igihugu inda gushira ingufu zabo mu bindi bihugu kubera kwihebura cyane kubura support ahubwo hakwiye kugwizwa kwegeranya abajene kubegeraniriza hamwe hatarimwe n'abanyamahanga kugira ngo twebwe nyene tuje hamwe twiyumvire what can we do in this country kabisa. Birumvikana cyane tuve muri dialogue continental tugaruke mu muziki wawe muri rusange ubona umuziki wa gospel canke igisate cy'umuziki mpimbazamana mu Burundi uyu munsi gihagaze gute urabona bimeze neza canke hari iki kibura oya nivyoroshe cyambere mbifisa aba supporting nitubonka aba manager bakora imiziki yacu ko baravuga bati mwebwe nimuzoza gukora concert ngo turihishe iki isi ya none ikunda wewe ushobora kuzana umukobwa yambaye afise intuvenya mugani wakiri ku ngitigira hari agiye byayo n'ivyuko abantu bagira ngo yewe twe navyo dushoboye dukorera Imana abanyamitaye baragira ubwoba kudusapoting yani majambo haturagumiwe gose ahubwo Imana ibafashe ibaha amafaranga bamenye nabo nyene kuyorienta neza uvuye kwa tuzobasengera babarire mu kire mu ijambo uvuze yuko batabashigikira nkabambona ibiteramo bya gospel ibyo byitabirwa cyane kurusha ibindi mu Burundi tubifate gute ibitaramo bya gospel biritabirwa cyane gusumba ibindi mu Burundi mugabo uri kuragenda kuraba ni bake wabungutse ndabikora nkasigarana ideni y'imiliyoni 10 bakavuga kumfunga ndetse bikewe ibintu bivuge kuri kamera kubera ndi mugene nana babaye kubona abandi bajene bagize ukuntu bahagaze uri kuraba bahagaze twe gentleman miraza kabisa ubuzima mwino ndishi bimeze gute hari festival barujuje hajya yakashi ariko kiri gatwe ariko redemption voice bararihishije baronka n'amasponsor yani majambo reka twizere biriko biragenda neza nzabire za gospel ziharize cyane nyinshi mbega ni bande bakwiye gusupporting umuziki wa gospel mu Burundi abantu bakwiye gusupporting umuziki wa gospel mu Burundi n'abarundi bose n'abategetsi n'ama-entreprise n'amabanki kandi bakwiye kumenya ko badushigikiye cyo tubasengera byaba bikagenda neza bikagenda Imana igahezagira cyane afite amavuta y'Imana kabisa. Uyu munsi imigambi yawe y'umuziki ihagaze gute gahunda nshyashya zimeze gute ziki unyanya indirimbo yitwa ndi nka cagi tigiti hafi imigezi y'amazi ndabica umutwe dukurikiza n'izindi hari zitwazize mu giswahili nkaranziga bakunze benshi ni wewe bagenda guhigana kuri ka kaduka kanani katugahene birangira ukabutse birangira ndakabuze birangira nako banyemere afisa ibyo tubiho no meze mikin kandi gitire kaine nagitende kikozo ndakibagiye ya modoka barayiguhaye baramba kubera iki sinzi papa potre n'ukuri kw'Imana raba umuhungu abazahita badialoga aje mu kaduga uraza ko lift kandi kano karongereza icyubahiro lift wasabye lift kandi lift nayisanze ku mutako hano mwese mwanyemereye imodoka mutaye nta mizina rya Yesu Kristo Imana irababona kabisa. Akajambo kagasunika rugi wobwira abakunzi b'umuziki muri rusangi wobwira abakwiye gusupporting no muziki wacu ne bado supporting bwa turoke kuja mu bindi bihugu natanga kwiyumvira ko hava uje nze ko restaurant studio mu kindi gihugu nashobora kuronka amafaranga ubisiri ko niwagenda bizo korohera bizonyoheranye neza amafaranga nayo ikintu uzogiye kurondera hari ingabire ahantu hose igeze sirayikeneye ikeneye ingabire ahantu hose igeze aco gutubona ingabire z'abarundi zose zahereye hanze kubera iki barashobora kuronka amafaranga barashobora gutuma imiryango Sibesha ndujene kabisa reka ndagushimira ukanya kawe kumbure tuduronka kandi kajyo dushobore kuyaga vyiyaguye ukuntu ibintu vyifashe tunigishanye muri rusange Imana bahezagire gose ndashimiye abantu ndafise ubwana gwa Eco Studio rukora imiziki rugakora ama video n'amafoto y'ama evenement cyane dufise byangombwa byose bikwiye supporting muduha akazi basi korera he nimero zanyu nimero zanje ni 60 34 15 dukora mu Cibitoke kujya Kanyoni kuri 11 niho dufise ikigo
bivuze ngo Imana ihezagire abantu mukeneye amasanamu meza, imiziki myiza, abantu muririmba gospel mukeneye production nziza. Ari gospel ibintu byose turabikora n'amafilme turakora byose ntituririmite vraiment. Yitwa Bahizi Beni Bertrand, muramuzi mu makuru y'inkino hano mu Burundi, amaze kuba akora ibitare bike mu itangazamakuru ry'umupira w'amaguru mu Burundi. Bimeze neza cyane. Bahizi umeze neza? Meze neza cyane. Turamakiriza abantu babwiye nuko no munsi umerewe. Bo reka ndabaramutse bariko baradukurikirana bose baba abari mu Burundi no mu mahanga. Ndabifurize kugubwa neza, abatamerewe neza nabo ndabifurize kugira agahengwe mu byo barimo byose, ariko nanje ndababwire yuko meze neza muri kano kanya nshima, naho umuntu ivyacamo vyabi bibi canke ivyiza ijambo ry'Imana ritubwira yuko yoza arashima. Novuga nti ni mu influencers bakomeye muri sport y'u Burundi uno munsi menshi makuru akora bigashima mu kuvuga makuru y'inkino ndetse no kuyasesangura no kugerageza gutanga ibyo bishobora gutuma umupira w'amaguru mu Burundi ugira aho ushobora gushikana aba wukina muri rusange ndetse n'aba ukoreramo. Bahizi, uyu munsi turi mu kiyago kidasanzwe gihuza ugwaruka ruvuye mu bihugu bitandukanye bya Afrika. Ibikorwa nk'ibi kubyisangamwe wewe bikubwiye iki canke bikungura iki? Bo icambere na mbere coco novuga ngo ni nk'ingazi y'ubuzima bwa kinyamwuga, na cyane cyane yuko umuntu aba yaratanguye ahereye hasi. Jewe ndashobora kuba ndi ngaha anye muri kano kanya ugasanga wanashima ndabikenguruka, mugabo nta nyungu nini ndabibonamo. Mugabo hakaba hari umwana ariko aradukurikirana yabonye ifoto yanje canke aza kubona ino video akavuga ati nanje ngiye gukora cyane mpere ku ishuri nige, nimeza mashuri nzogenda gukora ivyo nakurikiranye ku ishuri, ndavuga by'itangazamakuru. Ndavuga ati ndafise impano nanje mbwirizwa gukora cyane kugira ngo basi nze ndenge Bahizi ivyo amaze gushikako kabisa, uko naje nabigiyemwo. Hari abandi ndabirako kumbure namaze kubarengana uno munsi nigira kuri experience yabo, nkavuga nti urwego rwanaka ndabona nsa n'uwagwegereje, ubu nanje ngomba gushika ku rundi rwego rwa kanaka wanashima ndanamurenga. Mu yandi majambo nta muntu akora ngo agire ahantu yumve yarashitse. Rero muri kano kanya iyi ni intambwe, uyu n'umushinge, iyi niruye ngeretse ko rishobora gutuma umuntu ariko aradukurikirana nawe avuga ati nanje uyu mwaka uza reka Bahizi azavemwo nakaramaze gutumirwa keshi nanje nze ndahagere. Kivuze ndazohagezwa n'ibikorwa, kandi ivyo bikorwa bizoba byaragize ico bimarira abene igihugu n'igihugu muri rusange. Hano hahuriye ugwaruka rutandukanye ruvuye mu bihugu bitandukanye by'umugabane wa Afrika. Uravye ibyo twagiye turigishwa, iteka twatewe n'abarongozi b'igihugu, son excellence monsieur le président Eugene Weyuguruye ibikorwa. Uyu munsi twigaho turi kuri Club de Lac, vice président niho yarari, ambassadeur William Yamiku yari ngaha, professeur Desire arongoye Paeje yari ngaha, haya kuri Donatus premier dame ni yari. Iri teka rivuga kwiki mbega nk'ugwaruka tubifate gute? Ugwaruka novuga ngo duhiriwe duhishije, na cyane cyane yuko dusanzwe dufise umukuru w'igihugu ari umugenzi w'ugwaruka. Umukuru w'igihugu yashize imbere ingufu zo gwaruka mu bijanye n'ivyo kubaka igihugu, ntiyigeze asiga ugwaruka mu vyiyumviro, ntiyigeze asiga ugwaruka mu bikorwa. Uravye ugwaruka rwavuye mu bihugu bigiye bitandukanye, Cameroon, Cote d'Ivoire, Algeria no mu bindi bihugu bigize no mugabane wa Afrika, bazana ivyiyumviro birashe, na cyane cyane bihurikiyemo imigambi ya son excellence Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye. Ubona yuko ibihugu byose nk'uko yabivuze ku munsi w'ejo, aho agenda araca no kubiba imbuto y'ubumwe n'amahoro, na cyane cyane yuko igihugu kiri mu ntambara bitigira bigikundira gutera imbere ubwaco ngo congere giteze imbere ibindi bihugu. No musi rero iyo tuvuganye n'icubahiro mukuru w'igihugu c'u Burundi, ntabwo tumubona gusa muri ubu Burundi bwa Nyaburunga gusa, ahubwo turamubona mu mugabane wa Afrika yose, muri kontina nk'uko bari dialogue continental, ni nk'ikiyago gihuza umugabane wose atagihugu na kimwe gikumiwe. Ariko tuvuze ngo gwaruka rwose rwo mu bihugu byose rukaranire hamwe, biratwebwe tworonka aho tubakwiza. Bavuga ngo buri gihugu kiragira imboneza, buri gace nimba ari East Africa karagira imboneza.
nimba ari Afrique septentrionale canke ari Maghreb iragira imboneza, nimba ari Occidentale yorikiyemo za Senegal n'abandi baragira imboneza. Vya vyiyumviro bimaze kuja hamwe ugasanga dialogue continentale iraheze, umuntu arafise ico akuyemwo, na cane cane ubutumwa bw'amahoro, na cane cane ivyiyumviro vyo kubaka aho umuntu asanzwe avuka no guteza imbere ibindi bihugu hamwe no gukomeza ubumwe mu mbona kazoza ya Afrika. Uyu munsi Bahizi ibintu bitatu yungutse kandi bigiye kumugirira akamaro hambavu inyigisho zitandukanye zagiye ziratangwa ni nk'ibi. Icambere iyi dialogue continentale ira making a proud buri wese aba yayijemwo cyane, ni ikintu ushobora kuzamwo usubiye inyuma ukagenda ufise inkabuzo muri vya bindi wakora, ukumva ko uri umurundi ubuzwa guhagarara imbere y'abarundi ufise ikintu ugiye gutanga. Akarero nka jewe novuga ngo ndi muri sport hano ndahari nk'umumenyesha makuru w'inkino, kivuze ngo biragoye yuko uyu munsi nohavura nyicara muri studio ngo mvuga amakuru y'inkino nateguye, canke ngende mvuga amakuru y'inkino yo gusambura inkino ko kuziteza imbere, kuko inkino ni ikintu cinjiza amadolari, inkino ni ikintu gituma Burundi buvugwa, inkino ni ikintu gituma abarundi banezerwa bagira ibibazo barimo ndetse n'ibibazo baciyemo, inkino ni ikintu gituma umuntu agira sport amagara yiwe akagenda neza. Rero ico ni ikintu ca mbere bitumye ngira inguvu mu kazi jewe nsanzwe nkora, ngiye kongereza inguvu cane. Ica kabiri nuko indongozi z'igihugu zegereye abajene cyane, abo kwisa abajenzi, ariko kandi n'ivyumviro by'abajene babironka hari n'ivyumviro by'abasaje baba bafise, kuko tuzi yuko buri umugabo yamahanurwa n'abagabo cyane. Navyo turabizi kuri se Barundi twama tubona ikiyago ciwe n'abahoze batwara igihugu cy'u Burundi ba Domitien n'abandi bagiye batandukanye n'abantiba. Niko ndabavuga mu mazina ariko urumva ni abahoze batwara Burundi nabivuze cyane. Urabona ko baterama bakaganira ku Burundi, bakaganira ku byahoze bigora abarundi, kukungene babitorera umuti. None umunsi ukabona ko ugwaruka rero gwahawe novuga ngo gwahawe intumbero nziza yo kugira ishaka mu buryo bwo kubaka igihugu. Igihugu rero cashize imbere abajene, iterambere riranyaruka kuko niho hari technology, niho hari novuga ngo ubuhinga bwa none bugezweho, ndetse n'inguvu udashobora gusanga muri babandi bageze mu zabukuru. Buryo umuntu ageze mu zabukuru arashobora kukugorora akoresheje ivyiyumviro n'ingeso nziza afise, ariko kandi za nguvu zawe bifadikanije na za mpanuro na bya vyiyumviro birashobora gutuma ubaka ikindi kintu kiri strong kabisa. Uyu munsi tugarutse mu kazi kawe ka misi yose, football y'u Burundi ibona gute, inkino muri rusangi zihagaze gute, abarundi babone yuko hari ahantu hashimishije bimaze kuba bishika? Icyambere na mbere coco tuvuze inkino doera ku muvyeyi wazo football kabisa. Afete ugiye kuraba mu mwaka turi mu 2026 hakoretse ibintu byinshi ntogarukako, ibyo tukabishimira ibyo tukabishimira mushikiranganje yavuye n'uhari, kuko ni umwaka twagize abashikiranganje babiri, Uwava Gervais abayeho hamwe na Lydia Sekera, hanyuma kandi tugashimira Alexandre Muyenge hamwe na Reveriano Ndikuriyo, bana banyacubahiro, harimo kandi n'umujama w'abajeni nyene cobahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi, barakoze cyane kugira ngo dushobore kuronka iriya stade, harimo n'umugambi wa arena uriko urategurwa. Ikindi naco ugiye kuraba nko mu mupira w'amaguru hagiye ariyongeramwo ubushimwe ku migwi ine ya mbere, igikombe kiradugirizwa ubushimwe, bana yuko ivyimviro bigiye bitandukanye vy'iterambere mu nkino vyagiye birajamo. Ikindi bagenda ukaraba nko muri basket, nawe urabona yuko ibintu vyahindutse uno munsi, basket isa n'iriko iratera imbere n'izindi nkino. Burundi buriko burakira inkino mpuzamakungu muri volley, Burundi buriko burakira inkino mpuzamakungu z'amakinga. Cyubundi Fondation Pax wari wabonye yuko yari yatunganije novuga ngo urugendo rudasanzwe isiganwa ridasanzwe ry'amakinga. Ibintu byose novuga ko ari ibintu biza guteza imbere inkino muri rusange. Twizere ko muri yambona kazoza tukiriho canke abazoba bakiriho bazoshinga intahe ibintu biri ku rwego mpuzamakungu.
ibintu bitatu wobwira umujene yifuza kuba umukinyi wa football n'ibindi bintu bitatu wobwira umujene yifuza kuba umumenyesha makuru w'inkino. Icambere wifuza gukina umupira bijemo uzi yuko ufise impano, bijemwo uzi yuko ubikunda, hanyuma ugire kwihangana no guhoza. Hanyuma kumujene yifuza kuba umumenyesha makuru w'inkino na icambere yige. Nutiga nubwo uzoba ufise impano ikomeye uzosanga text iri mu Congereza iri mu Kiespanyol gutranslatinga birakunda mugabo hazogera igihe wize guhabwa amabanga akomeye usange birakugoye. Icambere ntuhababukire kumenyekana cyane cyane kumenyekanisha iyo mpano yawe banza wige. Icya kabiri mu itangazamakuru ni discipline kuko ibisamaza ni byinshi. Iriya mikro ni pouvoir, ni ubushobozi bushobora kugusambura canke bukakubaka. Iyo rero davise discipline urashobora kuja kuri mikro ukavuga ivyo utovuze. Mu itangazamakuru rero iyo wamaze gukosha ukavuga nk'ibintu bishobora kugirira nabi societe, ntushobora kugenda uvuga ngo satani ngo yampenze ngo yanciyemwo. Ni ibintu rero bisaba discipline. Hanyuma ikindi ca gatatu novuga ni consistency, ni uguhozako bivanye na situation financière iri muri communication, ndavuga global, iri mu maradiyo, iri mu buzima bw'itangazamakuru, iri nibanga ntashobora kudevora kuri kamera, mugabo ubizemwo uvuga uti kuri nivo ya mbere nzihangana, kuri nivo ya kabiri, kuri nivo ya gatatu, kugeza wa munsi nzogera hamwe nifuza kabisa. Nikanizere yuko tuzonka kajyo kuganira byiyaguye mu bigiye bitandukanye, ariko kandi ndagushimira cyane ku mwanya wawe. Reka ndabashimire cyane kandi nongere ndagushimire Mika hamwe na cameraman wanyu ngene mwitanga kugira Ibrahim Kapa neza cyane. Shimire ngene mwitanga kugira ngo isi yose y'abarundi aho bari ku isi yose bashobore kumenya ibyabo, urabakundisha ibyabo. Namanda kubona mu birori bigiye bitandukanye uri mu live, urasiraguringa ukemera kugira ngo Uburundi novuga ngo ubwerekane neza, wongere wereke Uburundi ababuvuyemwo bagiye gupagasa mu makungu. Rero novuga ngo uraturema imitima, nanje ndaguteye intege cyane. Asante sana. Kanzere yuko mwagiye muryoherwa n'ibigiye bitandukanye, turacyabandanya n'abandi baraza.